yumva mbwirire uyu mumbwirire ukwegereye umufashe ikiganza umbwire ni kugira intumbero atagishobora gupfa kuyihindura. Hari abantu badafise intumbero mu buzima bahagaze ko bavuge ni aha naho bakoma induru ikageza hejuru ndumirako, aha naho abazimu bahaguruka singeza kurekura, aha naho abadayimoni basara sindekura, kubera hari ico Imana yavuganye nanje, canke se hari ico nipfuza kugerako, canke se hari ico mbona abandi batabona, canke se hari ivyo ntahura abandi badatahura, canke hari ahantu ndiko ndaja. Hari abantu batagira intumbero mu buzima, ibije byose birabahindura. Umuhungu wese amuvugishije aramudeturna, umukobwa wese amuvugishije aramudeturna, umugabo wese amuvugishije aramwicira intumbero, umugore wese amuvugishije aramwicira intumbero. Nta ntumbero bagira. Imana yo mwijuru iguhe guhagarara ku ntumbero yawe, nimba ari intumbero y'ico wipfuza kugerako, kijanye n'ubwami bw'Imana, kijanye n'ubuzima bwawe, kijanye n'ibikorwa by'Imana, kijanye n'umuhamagaro wawe, atakintu gishobora gupfa kugira gute. Reka tubanze turabe kuri master wacu canke se intangarugero, uwatubereye rugero rukomeye ariwe Kristo Yesu. Yagize intumbero, arayihagararako, arayipfira, arayibambigwa, arayikubitigwa, arayibabarizwa. Yari afise intumbero yo kugupfira, yari afise intumbero yo kumpfira, yari afise intumbero yo kungira icaremwe gishasha, yari afise intumbero yo kubohora abari baraboshwe na Satani akabongera amahirwe yo kubaho. Yari afise intumbero, vuga ngo yari afise intumbero. Yes, agira intumbero, arayivumigwa mate ariko arihangana ahagarara ku ntumbero yiwe. Agira intumbero, yitwa umusazi, yitwa umukuru w'abadayimoni. Baravuga ni wewe uri umukuru w'abadayimoni, uri intumwa ya Satani, ariko intumbero yiwe ntiyanyeganga, arayihagararako. Araronka ibigumbagumba n'ama emotion vyasunitswe n'uwitwa Petero. Aramubwira ngo Yesu ndakwinginze ntuze gupfa, ndagukunda cyane. Ariko arahindukira arabwira Petero ati mperera inyuma Satani, kubera ivy'umwami ababaye, ivy'ubwami bubabaye wewe si ivy'ubabaye. Ahagarara ku ntumbero yiwe, ibigumbagumba arabidomina, amajambo arayadomina, n'amageragezo arayadomina. Hari abantu bipfuza kugira intumbero kandi Imana ikabafasha zigashigwa mu ngiro. Bari hano dutere haleluya. Imana idufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Reka dusome amajambo ari muri Matayo igice cyaho ca 26 guhera ku murongo wa 63 kugeza kuri 67. Aho ni muri Matayo, uce uza gusimbira kandi muri Matayo nyene igice ca 26 umurongo wa 69 kugeza kuri 73. Sinza gusoma imirongo myinshi, sinza gufata umwanya mwinshi, ntimuze gusanga byahoze. Aha, dusome mu izina ry'umwami wa Kristo. Amen. Matayo ibice 26 umurongo wa 63. Ego. Ariko Yesu arihorera. Yesu arihorera. Umuherezi mukuru aramubwira ati ndakurahiye Imana nzima, tubarire ko ari wewe Kristo umwana w'Imana. Yesu aramwishura aturabivuze, yamara ndababwira yuko uhereye ubu muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha. Twahereye Yesu amaze gufatwa. Nanse kujya gusoma amateka ya Yesu n'ibindi byose. Hano yari amaze gufatwa, Yuda yamaze kumugurisha, hanyuma abaherezi batangura kumurega ibirego, hamwe n'abashinga ntahe batangura kumurega ibirego, n'abasoda bari baje kumufata bo kwa Pilato batangura kumurega ibirego byinshi. Bamubaza ibibazo, ni ntankana wewe uri umwami w'abayuda kweli? Ni wewe Kristo? Arihorera
ariko mu nyuma arabishura ati ntabyo mvuze, ariko wamaze kubivuga kandi sindabisubiramo. Naho bariko baramuvuga aya majambo yose, naho bariko baramuca intege mu buryo bwari bwo bwose, yabandanyije guhagarara ku ntumbero yiwe. Heza ugeze kuri 27. buno umuherezi mukuru yitanamurira ko impuzu ziwe atararogose. Turacarondera iki ivyabona? Ehe, muriyumviye ingene arogose. Mugira ngo iki? Nabo baramwishura batakwiye gupfa. Buno bavuma mate mu maso, bamukubita ibifusi, abandi baramubingura bati yewe Kristo. Bamukubise ibifusi baranamubingura. Kubingura murazi ico bisigura. Bati yewe Kristo dufindure, ninda gukubise. Petero yihakana Yesu. Na banza urindire ngaho ucu hasoma mu nyuma. Yesu natufashe cyane gose. Hano turabona Yesu ku ntumbero yiwe atangura kuba hojete, baramurojeta, ariko Yesu yari afise intumbero yo gucungura umwana w'umuntu. Yari afise intumbero yo kugutabara wewe, yari afise intumbero yo gutabara jewe, kugira ngo ibyaha byose Satani yari yarashizeho bihagarare. Yesu natufashe cyane gose. Abo twari kumwe, nanje ndi mu bantu bashimira kugira neza kw'Imana. Abo twari kumwe mu nyigisho za deliverance kwa kane, nabateye inkuru y'inkovu mfise ngaha mu mutwe. Nababwiye ukuntu ari umupanga bankubise aha mu mutwe nagiye kwiba. Imana idufashe cyane gose. Barankubise umupanga kubera nariko ndiruka nguma mfise umupanga hano, ariko niruka wafashemwo hano. Ntago ari umupanga komtera, ariko ni imbugita z'abayangayanga bajya botsa inyama, zijya mbugita zinini kandi ziba zikarisha. Yarayinkubise ifatamwo hano. Imana idufashe cyane gose. Irafatamwo mpejeje kwiba candiruka. Rero twari tumaze igihe kinini turiko turiba ngaho hantu. Hama barakora inama, baravuga ni hari abantu basigaye biba hano, abayangayanga. Twiba, ntugire ngo twiba n'ibintu bikomeye, twiba inyama. Twiba inyama zokeje ziri kuntuzeya ku mishito, ijya mishito ya kera y'icuma, nizo twiba. Rero twari twarabivye, twarabamaze. Agaheruka yokeje inyama, agiye kumukiriya agasanga umwe yaragenda agasamaza, veterineri akamuhamagara nk'ushaka kumushorera. Nanje hariya nkaca ntoro nkakubita indani nkaca niruka. Hama rero barakora inama, ububare bwo ngaho twari twarabuzungurutsemwo inyama, babona zigenda bavuga ni nabazimu bazitwara cyane. Bakora inama, ntitwamenya ko bakoze inama, tuza kwiba nk'ibisanzwe. Tuje kwiba nk'ibisanzwe, turashika, aragenda aramusamaza kwa kundi, kumbe sinamenya ko hariho uwundi, ariko ararereka yuko hagira umuntu aza gukora kumbabura yokejwe ko inyama. Yafashe imbugita avuga ni nukuri, ndamwereka. Imana idufashe cyane. Haleluya. Nanje sinaraba neza, ndayitora ntora nk'imigeti ngahe pa cyangwa biti indani. Imana idufashe cyane. Maze gukubita indani mu gipira hano, ndiruka, nirutse arakubita imbugita ya mbere irampusha, acafata iyindi yarahitanye ngaho, arayikubita ariko ntiyafata neza, mbwa bikifatamwo hano indani. Imaze gufata hano ndafise umurongo hano, n'ubu nta mushatsi urigera uhamera hano indani mu mutwe. Cyambandanya ndiruka. Abo twari kumwe ndabashikiriye babasanga ahantu hose nuzuye amaraso. Nanze niravye camona nuzuye amaraso, camona imbugita yafashemwo hano. Ndavuga nti Imana, bamwe bakavuga ni reka tugukurire, bona bwa ni reka ntukuremwo, wosanga ukuyemwo n'ubwonko bwose bugasohoka. Imana idufashe cyane. Ayo mateka yose naje Yesu yarangiriye ubuntu. Dukomere Imana bashimesha. Haleluya. Naho ngenda bashingira ni naho ukuntu nibye imodoka ipakiye zino transivile zipakiye umuceri. Naruriye ko hejuru iri kiragenda, ndafata umuceri ndawukubita hasi.
Satani kuva kera yamye ahiga ibiganza byanje cyane, kuko rimwe naragenda kwiba bagahakwa kubica, cyangwa ikindi gihe bakantega bakanzirika ku buryo numva n'amaboko yose yahindutse paralize cyangwa yabayemo ibinyanya kubera kumboha cyane gose ku biganza. Icyo gihe rero ngiye mfashe umufuko, umushoferi acabona muri retroviseur, sinzi nimba abonye ukuguru cyangwa yarandavye, acaraakserera ashiramwe umuvuduko mwinshi cyane gose. Hanyuma nanje yaribaza ngo ngiye kumwiba, kumva umufuko namaze kuwukorora hasi, abandi bawutwaye kera. Imana dufashe cyane. Ngiye gusimba, ndasimba simvye transivire ziga zifise ibyuma, kica cinjira hano indani kiratabura ukuboko kose. Hano ndafise inkovu niniya iri hano, imaze imyaka myinshi ariko ndacayifise. Urutoki narutwaye uku habura gatoya ngo rukoroke, ariko Yesu arankingira kuko yarazi ko bino biganza bizokubita abazimu. Nta muntu ari hano yotera haleluya. Imana dufashe cyane gose, haleluya. So ntubone rero Yesu yaradukubisa akatumenagura akatworosha, hariho aho yaducishije. Kandi naje ndashimiye neza n'ubuntu budasanzwe yatugiriye, akaduhitamwo akaduhereza umuhamagaro. Muri abo rero iyo nanje ntahura n'amaraso ya Yesu, uyu munsi sinoba mpagaze hano. Dukomere Imana amashi ko yaduhaye umwana wayo. Hari ibyo yankoreye, hari n'ibyo nawe yagukoreye, hari n'abo yakuye ahakomeye gusumba aho yankuye, hari n'abo yakoreye ibitangaza bidasanzwe, hari n'abo yongeye amahirwe y'ubuzima ku buryo budasanzwe. Nimba wizera kandi ukibuka ko umwami Yesu hari aho wategerezwa kuba warapfiriye, abantu batari no kumenyera n'ibyo wapfiriyemwo, ariko agaseruka akavuga ni naho uri umunyabyaha, uri mu bisanze by'amaraso, ndaguteretse mwana wanje, baho. Haleluya. Yesu rero yarazi ko jewe nawe hari ahantu habi tuzova, yemera gupfa, aramena amaraso yiwe. Impanuro hari abantu zitari gushobora hano usibye amaraso ya Yesu yabafashe. Hari abantu batari kubwirwa amajambo n'abavyeyi ngo bashobore kubumvira, ariko amaraso ya Yesu Kristo yaraje arorosha imitima yabo. Uyu mugabo amaraso yamenye ntago yamenekeye ubusa, amaraso yafise agaciro. Imyaka 2000 iraheze ari afise inkomezi, ahubwo uko tuyavuga turushiriza kumva umenga agenda b'amashasha, ab'amashasha. Munyemere dukomere Imana amashimeshi. Intumbero rero yarafise, yarayihagazeko. Haravuga ni kugira ngo mpfire niteze uwera, kugira ngo azobe umukozi wanje, kugira ngo azomvugire, kugira ngo wewe uzohagarare mu kwezwa kandi uzogira iherezo ryiza. Ngomba gupfa, nemere ibitutsi, nemere abancokora, nemere abambabaza, nemere abanyihakana n'abadashobora kuntahura, ariko ngere ku ntumbero yanje. Ndinginga Imana yo mwijuru iguhereza intumbero y'agakiza kandi ugahagararemo neza. Naho abantu batogutahura, naho abantu bavuga ngo ibintu by'abakizwa, intumbero wafashe, bavuge ngo uzopfa nabi, bavuge ko uzogira iherezo ribi, bavuge ni nimba naragize iherezo ribi mundeke nzogira iherezo ribi, ariko Yesu wanje sindekura. Bavuge ngo ni warasaze, bavuge ni nimba narasaze akaba ari bisazi bya Yesu Kristo, mundeke nisarira ukunyene, ariko Yesu Kristo singira gute, sindekura. Hari umuntu yari amaze imyaka ari impumyi, kuva mu butoya bwiwe ntiyari bwigera abona. Yesu amaze kumushikira arakora hasi, aravoronga utwondo amusiga ku maso, ambwira ngo genda woge mu ruzi Silowamu. Avuye kogayo acarakanura. Abantu batangura kuvuga, ninde yagukijije ku munsi atari uwo gukiza? Ninde yagukijije? Abantu nta ciza bazokwigera babona. Imyaka yaramaze asabiriza, imyaka yaramaze ababaye, imyaka yaramaze ari mu gahinda, ariko Yesu amugiriye ubuntu. Batanguye kuzana ibyagezwe, batanguye kuzana amajambo, atarababwira ati jewe uwankijije ntawe nzi, kandi ni ikintu yankijije ntabyo nzi, kandi
kandi n'umunsi yankirije ko sindawitayeho. Ico nzi ni kimwe, jewe nari impumyi ariko ubu ndabona, jewe sinabona ariko ubu ndabona. Ndagomba abantu bagira intumbero hano yo guhagarara muri Kristo Yesu, naho babwira bakababwira ngo wowe imyaka umaze ukijijwe ni iki waronse, babwire nico nzi ico, kera nta mahoro mfise ariko ubu nuzuye amahoro mu mutima. Ubabwire nico nzi ico, kera nari umunyabyaha ariko Yesu yampaye agakiza. Bagire nico nzi ico, kera hari ahantu narindi kandi hari naho ndi uyu munsi. Ninginga Imana yo mwijuru iguhereza ijambo kandi iguhereza intahe uzokwama wishura abashaka kugeza ukwizera kwawe hamwe n'abashaka kugeza Imana yawe. Turi kumwe ngo dutere haleluya. Mani dufashe cyane gose. Yesu nadutabare. Baramucokora ariko aguma ahagaze ku ntumbero yiwe. Igihe cyose umuntu ahagaze ku ntumbero yiwe arabarojete. Not everyone will understand you. Kandi ntago ukeneye ko abantu bagutahura kugira ngo ugere ku ntumbero yawe. You don't need anyone to understand you. Ntago ari ngombwa yuko abantu bose bagutahura, kubera yuko abantu bumva gutandukanye kandi bagatahura gutandukanye. Si ngombwa ko abantu bose bakunda inyigisho wigisha. Yesu natufashe cyane gose. Si ngombwa ko abantu bose bakunda amajambo uvuga. Si ngombwa ko abantu bose bakunda uko wambara. Si ngombwa ko abantu bose bakwiyumvamwo. Hari abantu bagwana intambara yo kumva umenga abantu bose barabakunda. Ni bande bazogukunda bose? Ikintu abantu duhuriye ko gukunda atawuvuye mu ninoti. Uzokubwira ko adakunda amafaranga azoba ari ubujyajya, ariko twese turayakunda. Yesu natufashe cyane gose. Umusiguzi yaravuze ngo nibimari, niwabona wahindutse amafaranga uzoca umenya ko ugiye gukundwa na bose. Mugabo mugihe utaraka noti ntago uzokundwa na bose. Na Yesu ntiyigeze akundwa na bose. Yari umucunguzi, akora ibitangaza, ari umwana w'Imana, ariko ntiyigeze akundwa na bose. Hagarara ku ntumbero yawe, hagarara ku gakiza kawe. Nibagutahura ni vyiza, batanagutahuye bandanye uvuga ubutumwa bwiza. Nibemera ko wahamagawe ni vyiza, batanavyemeye bandanye umuhamagaro wawe. Guma ku ntumbero yawe. Tera haleluya. Igihe utanguye kugira struggle yo kwemeza abantu kugira ngo bagukunde, uzoba utanguye urugendo rwawe rwo kuba ufise insecurity n'amahoro makeya mu mutima wawe. You will know no peace. Ntuzokwigera umenya amahoro mu mutima niwagira intumbero yo gushaka ko abantu bose bakwemera cyangwa se abantu bose bagukunda. By the way, don't seek for the love of people. Nurondera urukundo rw'abantu, rondera kwemerwa n'Imana no gushigikirwa nayo. Abantu bazogukunda kandi abantu bazokurondera. Abantu barondera ahantu ikintu kiri. Iyo hari icyo Imana ishize ku muntu, abantu baza barondera ikintu. Nkuko Satani atakurondera wewe ariko arondera ikiri muri wewe, nico gituma abantu nabo baza barondera ikintu. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Imana dutabare cyane. So iyo rejection cyangwa ko kuba rojete uri kurahura nako kuniniya cyane, ni kimenyetso kikwereka yuko hari ikintu Satani yatinye kiri muri wewe. Igihe utanguye kubona abantu bakwanka, abantu bakwigigwayo, abantu bakwiruka inyuma, baguhunga, haba hari ibyo Satani ari karatinya ko hari ibyo ushobora kugera ko umwanya wari wose. Yesu Kristo abantu baramuhurumbira, mugabe igihe yatanguye gutangura gukora urugendo rwo gupfira umwana w'umuntu, ariyo ntumbero ya mbere nyamukuru. Niyo nama yari yakozwe mu ijuru. Ntago inama yakozwe mu ijuru yari yo gukiza abagwaye no kuvugishwa n'ibindi, ariko intumbero ya mbere yari yo gutanga ubuzima, gupfira umwana w'umuntu. Igihe yahagaze kuri iyo ntumbero agatangura kwakitinga kuri ico gikorwa, niho abantu batanguye kumuvako. Everyone began. Abigishwa igihe baza gufata Yesu mu kashamba k'Igetsemani, abantu bose bariruka. Iyo haza kuba hariho kamera, nuko ata muntu yabikameye, ariko ngira nitwaje mu ijuru Yesu azotuhonja akatwereke. Wari kubona Luka aciye mu biti by'imyembe, ukabona Petero aduza umusozi yirutse, ukabona n'abandi ba Timote baruka bose
Yesu asigara ari ubumwe. Mbwira mugezi ati naho uzobona usigaye uri umwe, guma ku ntumbero yawe, guma ku ntumbero yawe. Yesu natufashe cyane, Yesu nadutabare cyane. Naho uzosigara uri umwe, guma ku ntumbero yawe. Naho abantu bazokuvako, guma ku ntumbero yawe. Bitebe bitebuke, hari Imana izoza kubisobanura, kandi nibyamara gusobanuka abantu bazogaruka moya kwa moya, baze bashinga inta. Yesu baje kumufata bose baracomotse bariruka bigishwa biwe, ariko nibo batubwiye amakuru. Ndibuka Yesu byagenze uko, baje kumufata byagenze uko, baramuvuye ko by'akanya gato, ariko Yesu amaze gushika kuri mission yiwe arayiheza, batangura kumushingira intahe. Abo ubona bariko barakuvuga nabi, abo ubona bariko barakuvako, hagarara ku ntumbero yawe. Nimba ari yo gukora igikorwa cyiza, nimba ari yo kurondera akazi, nimba ari projet runaka, nimba ari umuhamagaro wawe, nimba ari ingabire yawe canke agakiza, guma ku ntumbero yawe. Ntagire ikintu kiguhindurira intumbero. Yesu adufashe cyane gose. Haleluya. Dusomere kuri 69 naho. Petero yihakana Yesu, ariko yari yicaye hanze mu rugo. Incoreke iza ahari iti nawe nyene mwari kumwe na Yesu umunyagalilaya. Incoreke hebwana ariko wa mugabo we, twakubonanye na Yesu. Petero yagendanye na Yesu. Nimba yari ko hariho umunsi umwe igihe kimwe Petero ari karagendana na Yesu, baragera ahantu arababwira nti umuntu wese naterura ibuye. Hebwana ariko uyu mugabo nawe aratugora cyane. Abigishwa Yesu baterura amabuye barashira ku mutwe, barafata baragenda. Petero acatora akabuye kangana nk'ipapiye mushwari, aragenda. Bageze imbere baca bavuga nti umuntu wese nafata iryo buye arihindura umutsima ajye. Ako kanya amabuye acahinduka umutsima, barajya. Petero yatwaye akabuye kangana gute? Abana yakini Yesu ananichukia vrema. Imana idufashe cyane. Barabandanya bageze imbere, Yesu yongera kuvuga ni mutora amabuye kandi mutwara. Avuga ni Petero ni nakubonye. Atubu rero acafata ibuye akubita ku mutwe, nibaza ko yagenda ameze uko. Bageze imbere Yesu atiravuga nti umuntu wese nafate amabuye yikoreye yatembagarize hepfo. Petero aravuga ni Yesu. Petero rero agera hano, Incoreke iramubwira ariko wewe urasa na Yesu. Imana iguhereze gusa na Yesu kugeza naho abantu bakubona mu bwiza bwa Yesu. Haleluya. Urasa na Yesu. Yesu aravuga ni uyu mugabo ari mu byago yicaye mu katabesha hariya, nemere ko duzabana. Wa mugore we, ibyo uri kuravuga nibiki? Uyu mugabo sindamuzi. Hanyuma nawe abihakanira mu maso yabo bose. Arabihakana. Hari abantu bariko barakwihakana, ariko Imana ishireho impamvu batangure kubihamya. Hari abariko baravuga ko utari uwo mu muryango iwabo, Imana iguhezagire, batangure kugupostinga bavuga ngo uyu ni uwo muri famiye iwacu. Hari abantu bariko barakwihakana, Imana ikwibuke. Haleluya. Yes, ni wahagarara neza mu ntumbero yawe, ntunyeganyige ukaguma uhagaze ku ntumbero yawe. Uyu munsi hari abantu bavuga bababaje nuriya nuwahebwa, nuriya ntitumuzi, kandi muri amaraso amwe muvukana, bakakwihakana. Guma ku ntumbero yawe, guma ku muhamagaro wawe, guma ku gikorwa cyawe, gumamwo neza, hagararamo neza. Hariho igihe abantu bazokwiyitirira utanabazi, hari n'igihe abantu bazozana amasano atabaho, atanaho muhuriye, kubera wahagaze neza mu ntumbero yawe. Imana iguhereze guhagarara neza mu ntumbero ya mwizina rya Yesu. Yungururije mu bikingi by'irembo, Incoreke iramubona, agera mu bikingi by'irembo, ibarira abaraho iti n'uyu nyene yari kumwe na Yesu umunyanazareti. Uyu mugabo twaramubonanye na Yesu. Imana idufashe cyane gose. Imana ikurinde kuba muri situation yo kwisanga hano uri kurahakana Yesu. Hari abantu bihakana Yesu hano.
ntibamwihakana babireke kubivuga mu majambo mugabo hari uwo wabwira ni wowe urakijijwe inde ni wewe babajije bone wende uri repentance repentance wumvise ibyo bakubajije bakakubarira nti wewe umuvyeyi wawe w'imhemu nini you are not proud kubera ko utanavyitayeho ntuzi n'umuvyeyi reka ndakubarire by the way ku kintu cy'umuvyeyi w'imhemu abantu benshi barakunda kuvyitiranya cyane umuvyeyi wawe w'imhemu ntago ari ujya ndakwibutse ko nta muntu numwe ahitamwo umuvyeyi no one chooses hano twese nta muntu numwe yigeze ahitamwo umuvyeyi avukako waravutse hari abantu bahura n'abavyeyi batari beza ugasanga azwendi ariko mana kubera iki wemeye ko mvukira muri uyu muryango Yesu natfase cyane gose nta muntu numwe ahitamo umuvyeyi Yesu nadutabare cyane you don't choose the parents ijuru niryo riguhitiramo umuvyeyi mu izina rya Yesu ariko mviriza responsibility y'umuvyeyi muvyeyi wawe mwemu ntago ari ujya muntu uraba kuri YouTube aguhezagira cyane nta kintu na kimwe ciwawazi yugwaye ntagusengera yurushe ntaruhura umutima wawe muvyeyi wawe simwe musugi uzinduka wumviriza kuri audio mu gitondo y'ubutumwa bwiza yavuze suri ubona ari famous yaramenyekanye cyane gose kumbuga kumbure ku ma internet cyangwa handi cyangwa ujya wumva ibigumba vya bigusunikiramo spiritual fathering. It is a father who is able to take responsibility. Numuvyeyi ari capable gufata responsibility ku mwana akamusengera impanuro zikenewe akazimuha akamushapinga akamwigisha ijambo. You can take what we call mantles. Umuntu ashobora kwakira cyangwa se gukogwako n'ijambo no guhezagirwa n'ijambo cyangwa se mantles mu buryo butandukanye bivanye n'umupreacher cyangwa umuvuga butumwa ari karumviriza, but that is not your father. Ujya ntago ari so wawe mwemu. Hari umuntu ubona afata umuntu atanazi batanarahura ataranamwisonzeshereza ataranaruha kubwiwe ataranavunika kubwiwe ukabona babashira ku mastadi ngo umuvyeyi wawe mwemu wahehe. He doesn't even know you. Yesu natfase cyane gose. Hallelujah. Nanakuzi naho namusaba randevu y'imyaka ntiwona muronka. Yesu natfashe unamuronse naho ni bya bindi byo kukubwira ni urahezagiwe taha. Yesu natfashe cyane gose. Ariko umuvyeyi wawe mwemu ni wa wunda kwitwararika akagushepinga akaguhindura icuma nyaco ukavuga ni kuba ngeze hano hari ubutumwa numvise hari ijambo ryampinduwe hari wanyitwararitse hari wamanuye hari wamfashe ukuboko hari uwo narabiye ko ingeso hari uwo nitwararitse. There is someone who shaped me. Yesu natfashe cyane gose. Hallelujah. Bica bituma rero Petero asa na Yesu Kristo kubera ko ahantu hose baragendana baramana barasa. Baravuga ariko uyu mugabo yari kumwe na Yesu naho nyine arongera aramwihakana. Bariza mugenzi wati aho ntago uri kurihakana Imana mu buryo bw'ibanga utabizi. Iyo bakubajije kukijijwe ntutinyuka kuvuga kukijijwe. Iyo bakubajije usengera ntaho uvuga kandi yuje nga ndi mu repentance. Imana repentance abarepentance haleluya y'umurambararo abarepentance mugabo hari ya hanze ntutinyuka kuvuga ariko uyu mugabo ni wa Yesu we ko umuntu usana abarepentance sivya repentance ntavyonse. Yesu natfase cyane. Imana iguhereze guhagarara ku ntombero yawe. Niwite ku bantu umva umuntu urashobora kumunezereza ukwezi kumukwezi kwa kabiri bikakunanira kumunezereza. Umuntu ushobora kumunezereza umwaka wa kabiri akaba atagishobora kunezerezwa n'ibintu by'iwawe kubera kuri kurarondera kunezereza abantu. Hagarara ku ntumbero yawe y'agakiza, hagarara ku ntumbero yawe y'amasengesho, hagarara ku ntumbero yawe y'umuhamagaro. Abantu ntibafise ihero ry'imitwe. Uyu munsi bo kunezerererwa ejo bakagutera uyu munsi bo kwitwa papa ejo bakakwita mayibobo cyangwa ikibandi cyangwa umusuma cyangwa bakakwicisha cyangwa bakagutanga cyangwa bakaguhemukira. Ariko ni wahagarara ku ntumbero yawe ugakora ivy'Imana ibona ko ari byiza ukanezereza inyonga z'Imana izokwama iri kumwe nawe kandi abantu bose bazogushingira intahe. Abatazoyigushingira bazoreka amajwi akuvugira azoba menshi gusumba azogushira hasi nk'izina rya Yesu. Nta wizera ari hano yotera haleluya.
iki n'igihe kitari igihe cyo guhindagurika, aho ugeze bamwe bazi ko ukijijwe, ahandi naho bazi ko uri umupagani, aho ugeze bamwe bazi ko usenga, abandi nabo bazi ko udasenga. Bwira abantu ko uri umukristo, bwira abantu ko wacunguwe n'amaraso ya Yesu, bwira abantu icuri, babimenye bagukunde cyangwa bareke, ariko uhagarare neza mu ntumbero ya. Ninde muntu amaze kwikorera ibase y'amazi irimo amazi atuzuye neza iguma igira uko, iguma igira uko, ugiye imbere ikijya inyuma amazi ntiyuzuye, ariko ibase irimo amazi neza yuzuye urahagarara neza, uguma ufise insekirite, ntibabone ko nsenga cyane, ntibabone ko nkijijwe, ntibabone ama insekirite yike, kandi tubona hari ubuntu bw'Imana buri hejuru yawe. Nimba uri umusenzi, senga abantu bamenye icuri. Nimba uri umuririmbyi, ririmba abantu bamenye icuri. Nimba uri umukozi w'Imana, hagararamo neza abantu bamenye icuri. Nimba uri umukristo, vyamamaza abantu bamenye kuri uwa Kristo. Haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Umubiri wawe uvuga ubutumwa, stati ya telefone yawe ivuga ubutumwa. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Ubuzima bwawe, lifestyle yawe ivuga ubutumwa. Wherever you are, uvuga ubutumwa. Ingeso zawe, amajambo yawe, preach gospel, vuga ubutumwa aho ugeze hose. Ibintu byawe byose bivuga inkuru ziza. Yesu natufashe cyane gose. Ni wankwa cyane rero ukabona abadayimoni hamwe n'abantu bariko baragira resistance yo kukugwanya no kukuvako, menya ko hari akantu Imana yo mwijuru yategekanyije ko kuguhezagira. Abadayimoni bagomba baguca intege, bakudekuraje. Yo tanti narampevye, yo senga arampevye, yo tonto, yo sheri, yo mufiyansa arantaye, yo urugo ruranse. Abadayimoni bakunyeganze, bagutera ubwo bagira ngo uhushe intumbero. Ivyo bintu byose biriko birakunyeganza, binyeganza ukwizera kwawe. Ayo majwi ariko araguca intege, iyo resistance y'amageragezwa, iyo resistance y'amajwi menshi muri wewe, uko gukekeranya kose kuriko kuraza muri wewe, ni ibintu bigomba kugusubiza inyuma kugira ngo ntiwinjire muri Rehoboti y'umugisha wawe. Igihe cyose Satani abona ko ari ikintu gikomeye, Satani ntago agukeneye, agukeneye kwiki wewe. Satani akeneye iyo ntumbero yawe nyene, uko kuntu uzovuga ubutumwa benshi bagakizwa, uko kuntu uzoririmba benshi bagatabagwa, uko kuntu uzofasha benshi bakabaho ku bwawe, uko kuntu uzohindura benshi mu muryango wawe, uko kuntu abana bawe bazoba abantu bazima bagahindura amahanga, kandi yari yateguye ko bazoba mayibobo n'ibibandi n'abanyabyaha. Ibyo nyene nibyo ariko arakuronderera kugira ngo agushire hasi, azotagetinga wewe kugira ngo agere kuri rya ntumbero yawe. Kubw'izo mpamvu ntihagire ikintu na kimwe kinyeganza intumbero yawe. Mbwirira uwo mwegeranye, hagarara ku ntumbero yawe. Haleluya. Ndababara cyane iyo mbonye umuntu ariko aratakaza intumbero, nkabona afise kazoza, nkabona afise yerekwa, nkabona uwo muntu hari ahantu runaka yogeze hakomeye, ariko nkabona n'umuntu ariko arajuragirika, ibigumbagumba bimujuragiriza, intege nke zimujuragiriza, aguma yerera azunguruka. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Hagarara ku ntumbero yawe. Mbwirire uwo mwegeranye kandi iti hagarara mu ntumbero yawe. Kiri ntumbero. Ufise intumbero imeze gute? Hoho yagazemo bingana gute? Satani agomba kuzogira iherezo ribi. Nico gituma ariko aragukura mu gakiza buke buke, agutera ubwoba buke buke. Bandanya turangize. 72. Ego. Yongera kubihakana ararahira. Ati uyu muntu sindamuzi. Nonga hari abantu bokwereka ifoto yanje ugane uyu muntu uramuze? Nubona wahe. Who is that person? Uyu ko nubize kari pastor wawe kaye da. Hahise akanya abahagazeho baramwegera. Baca baramwegera. Babwira Petero. Iri ni rya kangahe hafi inshuro ya 4. Bati ni byukuri nawe uruwo murabo. Ariko wa mugabo wewe uruwo muraba bakaba. Bitaye ko nimvugira ko inyuza. Ariko ko numva nuduterme twose ari utwa repentance. Ko numva nutuzamuvuga twose ari twabakizwa. We ya uko mukizwa we. Bunatangura kurahira
arisiba nukuri nukuri ati uyu muntu sindamuzi sindamuzi. uwo mwanya inkoko irabika. Umviriza, kwankwa birababaje. Rejection hurts. Kwankwa by'ukuri birababaje. Nothing hurts. Nta kintu kibabaza umutima niyo ubonye abantu bariko barakwihakana, abantu bariko barakwanga. Ariko naho bariko barakwihakana, hari ikintu Imana iri kirategura. Biranashoboka yuko Imana igomba kukwereka abantu bazima batagomba kuzojya ku mashimwe yawe kandi ari njyajya nzima ziriko zirakubesha. At least nimbara bazojya ku bihe by'amashimwe yawe bazobige ko ari kubaza ugani naho ndiko ndabafasha. Ntago muri abantu beza kuri jewe, mwaragerageje kunyica, mwaragerageje kungirira nabi, mwaragerageje kumushisha intumbero, ariko kubw'imbabazi Yesu yangiriye nanje narababariye. Ariko hari ahantu nashobora kubemerera kugera. Hariho urugezo. Niwabona umuntu komerekeje ukabona ageze ku rwego rwo guhemukira ku rugezo rudasanzwe, naho uzomubabarira, please ntuze usubire kumuhereza amahirwe nk'ayo wari waramuhaye ubwa mbere. Never do that. Never do that. Yesu natufashe cyane gose. Mubabarira, umuhereza imbabazi, umubwira ati narakubabariye no mu mutima wiwanje nta kintu na kimwe ndiko ndakurega, mu mutima ndera meze neza. Mugabo kusubira kumuha amahirwe azongera asubire mu bya bindi nyene yari yaragukoreye. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Niwo mugeza ukongera ukamugeza, ukongera ukamugeza, ukabona nahinduka, n'ingeso ni kamere ni kwari kandi nta kintu kizomuhindura kiretse Imana yo mwijuru yo mwikiriyo kamere yonyene. Kamere rero mbwiye itarapfa, uzomubabarire mugabo ntusubire kumuhereza amahirwe nk'ayo waramuhaye. Kubw'izo mpamvu Imana ikurinde guhemuka no kubigihemo mu izina rya Yesu. Niwabona umuntu akugiriye icyizere cyo ku rwego rwo hejuru, please ubaha, respect that's value. Iyo valeur umuntu yaguha ubaha kandi uhereza agaciro iyo valeur umuntu yaguhaye. Yesu natufashe cyane gose. Imana ni dutabara. Imana idufashe cyane gose. Haramuhakana, haravuga ni no, ndavyanse, uyo muntu sindamuzi. Soma hose waheze. Inkoko itirabika. Petero yibuka ijambo Yesu yamubwiye ati inkoko itarabika uja kubunyihakanya gatatu. Arenga irembo araturika ararira. Amena. Imana idufashe cyane gose. Petero aribuka ko Yesu yari yamubwiye ko azomwihakana. Dusomere mu Kuvayo igice cya 4 ku murongo waho wa 21 cyusoma muri Kuvayo igice cy'indwi ku murongo waho wa 3. Yesu nadufashe cyane gose. Yesu agiye gupfa yabanje guhura n'ama challenges agoye cyane gose. Arananizwa, umubiri nawe uramunaniza, abantu baramwihakana kugira ngo bikunda hagarika intumbero. Umubiri kugeza havuga ni Mana, Mana, umutima wabikunze ariko umubiri urananiwe, umubiri ufise ubwoba, arananizwa. Pa Petero baramwihakana. Ubwo batoma Baruteromayo nta numwe yarazi yo bageze. Bayuda bari sinzi yo bari bageze. Bande bote ba Iskariyote bose, Bayuda ba Iskariyote nta numwe yarazi yo bari bageze. Bari bamutaye. Hari igihe uzogera mu gihe gikaze cyo kugera mu ntumbero yawe abantu bakuveko. Niwibaze ngo mu gihe cy'intumbero abantu bazokugumako nkuko byategerezwa. Hari igihe uzogera ko abantu bakuveko. Hari abantu Imana ibanza kugukuriraho kugira ngo ibizi neza ko imbere bashobora kuguteza ikibazo, cyangwa bashobora kugufrena, cyangwa bashobora kukugwanya, cyangwa bakakubera intambanye mu buryo bwari bwo bwose. Ariko Imana ikabanza kubegezayo kugira ngo igushitse mu ntumbero yawe neza. Niwabona abantu rero bakwegeyeyo ntuzogire ubwoba, hagara neza ku ntumbero yawe. Hariyo babiri bagiye ariko hariyo abandi 10 Imana yokuzanira. Hariyo abantu 10 bagutaye ariko hariyo abandi 20 Imana yokuzanira. Hariyo 20 baguhevye ariko hariyo abandi 50 bagishobora kumva ijwi ry'Imana. Imana yotumbereza mu buzima bwawe. Hallelujah. Ibintu byo kuririra abantu bose baguhevye, you cry for everyone who rejected you. Nababwiye ndazi kwankwa no guhebwa birababazwa ku rugezo rukomeye. Mugabo naho uzohura n'amageragezwa nk'aya, bwira mwezi wa tuzogume ku ntumbero yawe.
zogume ku ntumbero yawe kugeza ku rugezo n'abaguhemukiye bazobona ko wagumye uhagaze ku ntumbero, ahubwo Imana yanaguhezagiye gusumba uko mwari muri kumwe nabo. Imana ifashe cyane gose. Yes, hari abantu Imana ikura mu buzima bw'umuntu kubera kubizi imbere, iraraba imbere, irabona ibyo wowe utabona. Hari abantu Imana igukurako naho wowe ubakunda gute, hari abantu Imana igukurako. Just got the removes. Atabyo wayisabye, atabyo wasengeye, mugabo Imana ikaraba imbere ikavuga ni bano bantu foko ndabakura mu nzira yiwe. Ukisanga ugeze ahantu umenga uri wenyene, hama Imana ikabakuzanira kugeza aho uzogera ahantu uvuga ni Imana, iyo ntakura wewe abantu bari bampevye, umuryango wari wantaye, umugabo yari yantaye, umugore yari yantaye, bibaza ngo ngiye kumaramara, ariko warahaserutse. Narakubonye Mana we, narakubonye. Ngira abantu bari hano, Imana ikurinze kumaramara, igira bihagurutsa ku buzima bwawe nimba wizera tena. Haleluya. Yes, Imana irabwira Gideyoni, iramubwira nti Gideyoni ufise ingabo nyinshi, mugabo izo ngabo ntizizogushoboza kunesha abo ugiye kugwana nabo. Bamanukane ku mazi. Hari abantu Imana ijana mu buzima bumeze nko kubamanukana ku mazi. Ntabwira ni abaza kunywa amazi bataraba hejuru batagavye, abo ntibarimwo. Yesu natufashe cyane. Abandi kabwira nabaza kunywesha umunwa, abo ntibarimwo. Abaza kunywesha amaboko ariko bagavye bahagaze baraba neza, bacunze ingabo zabo, abo nibo natoranyije. Ingabo ibihumbi Imana isigazamo ingabo amajana zonyene. Hari abantu Imana yakuye mu buzima bwawe, ntago kwari ukukwanka. Rimwe na rimwe hari icyo yagomba gukora kugira ngo amashimwe yose aze yitirirwa ya Kristo Yesu. Nibaze birate bavuge ni iyo hataba twebwe ibi ntivyari kuba. Ariko Imana yo mwijuru, nimba ari umuntu yagumye ahagaze ku ntumbero yiwe hano, utanyeganyijwe n'ibihe, utanyeganyijwe n'amajambo, gumuhagaze ku ntumbero yawe, gumuhagaze ku ntumbero yawe, amateka yawe ntago azokwama ameze uko, ntago bizoguma bimeze uko. Hagarara neza mu ntumbero yawe. Nta muntu ari hano tena. Haleluya. Yes, bareke bakubwire ni gweri umunsi nituzosubira kugufasha. Vuga ni ndagushimiye aho wagejeje mu kumfasha. Imana iguhezagire cyane. Yes, ariko nimba avuye mu buzima bwawe kandi ukabona adashobora kugaruka wabimusabye, let them go. Rimwe na rimwe kugira ngo umuntu atekana agira amahoro, yiyumvire kuri kazoza, hari igihe bimusaba ko hari ibintu areka bikagenda. Aka kantu ngira ntago umuntu anyumvise, ngira nuko kataryoheye amatwi. Hari igihe bisaba ko hari ivyo umuntu areka bikagera gute. Just sometimes we need to let it go. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Dusomere turangize. Kuvayo 4:23. Ego. Kandi yarakubariye, ego, ngo rekura umwana wiwe agende. Rekura umwana wiwe agende. Aje kumusaba, ariko wanse kumurekura. Uyu nuhoraho yari karabwira Mose, amubwira ukuntu yabwiye Farawo rekura umwana wiwe Isirayeli. Umwana w'Imana niwe yitwa Isirayeli, abakomoka kuri Yakobo, abo barabisirayeli bariko baravugwa. Uti nuko rero nawe azokwica umwana wawe w'imfura. Yes, waranse kurekura abana banje, ariko nawe uzohura n'ikibazo. Haheze basomye kuri 20 wahejeje na 23. Soma kuri 20. Uhoraho abarira Mose, ati niwasubira muri Egiputa, ntuzubure gukorera imbere ya Farawo ibitangaza byose nguhaye gukora. Mugabo nzokomanaza umutima wiwe. Aka niko nari nshaka, nzokomanaza umutima wiwe. Ariko hari ijambo tutasomye kandi nari nkeneye cyane, naryo ca turisoma. Soma kuri Kuvayo gice cy'indwi ku murongo wa 3. Aka kantu nshaka mukabika ahantu, nta wundi murongo subira gusoma, gira dusoma umwe, nta wundi dusubira gusoma. Nzokomantaza umutima wiwe. Uzi ko ari igihe Imana hari abantu ikomantaza umutima kugira ngo ibiheshe k'icubahiro. Yes, hari abantu ikomantaza umutima bavuga ni uyu muntu nzomuroga mpakapfe kandi ntamwishe sinzohemuka. Imana ikavuga ngira nkomantaza umutima wawe, ubushobozi bwanje umunsi umwe buzogukubita, uzogwa bukumbi, uzopfa wowe. Uhoraho asubira gutuma Mose kuri Farawo gatatu. Iri ni rya kabiri avuze.
ariko nzokomanaza umutima wa farawo yongera avuga ko azokomantaza umutima wa farawo mpeze ngwize ibimenyetso byanje n'ibitangaza byanje mu gihugu ca Egiputa. naho wogeza ngaho ni kuvuga resistance z'ibintu byose biriko biraresista ntago ari uko aba ari ubugombe bw'Imana, ariko kandi hari resistance ziresista ku buzima bw'umuntu kugira ngo Imana yiyerekane ku buzima bw'umuntu, ukuboko kwayo gukomeye kuremereye kuyesha icubahiro ku buzima bw'umuntu. Matayo gice cya 27 ku murongo waho wa 15 usome 22 gushika 24. Matayo 27 gice no apana kuri 15 soma kuri 22 geza kuri 24. 22 yego. Pilato arababaza ati none Yesu yitwa Kristo? Yesu ni Kristo kweli? We ndamugire nte? Bose bati nabambwe. Arababaza ati kuki? Bose baravuga ati nabambwe. Pilato mu mwihwezo wiwe abona nta mpamvu yo kubambwa kwa Yesu. Yakoze ibiki? Ariko bararushiriza gusemerera cyane bati nabambwe. Barushiriza gusemerera cyane ati nabambwe. Maze Pilato abonye kwarushwa n'ubusa. Maze Pilato abonye karushijwe amajwi amubanye menshi. Ariko barushirije kubyura umugumuko, yabira amazi akarabira imbere y'ishengero. Arakaraba ati jeho ndacuna kubw'amaraso y'umugororotsi. Ndiyo. Ni ibyanyu. Abantu bose baramwishura bati amaraso yiwe araba ari twebwe akora n'abana bacu. Ugeze kuri kangahe? 25. Soma kuri 20 hejuru twumve. 20. Ariko abaherezi bakuru n'abashinganahe naho wogeza ngaho reka naco ndahavuge kugira ducungura umwanya. Hano Yesu yarahagaze mu rubanza, Pilato ari ngaho, hama batangura kumucira urubanza. Pilato aravuga ni uyu mugabo nta kibi ndamubonako, aravuga ni tumwice canke tumureke. Abantu bavuga ni tumubambe, nabambwe. Hari igisuma cyafata ku nguvu kandi kikiba kandi kigahemuka cyitwa Baraba. Uyo Baraba ico gihe cyari igihe cya Pilato cyo gutanga imbabazi. Agiye gutanga imbabazi acazana ico gisuma agitereka hamwe na Yesu. Haravuga ngo turekure Baraba canke tubambe Yesu. Pilato haravuga ni ariko jewe kubwanje Yesu nta kibi na kimwe ndamubonako. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Haravuga ni munyemerere rero tumurekure. Ariko Pilato birambwiye ngo amajwi amubana menshi. Ngomba kubwira umuntu wese ari hano, wame witonda igihe cyose ugeze mu gihe cy'amajwi kugwira mu matwi yawe. Amajwi y'abantu uri kurahereza umwanya barashobora gutuma ufata intumbero atari yo mu buzima bwawe. Amajwi y'abantu mwirigwa, amajwi y'abadayimoni ari kavugira mu matwi yawe, amajwi yabaye menshi utayagwanyije hakiri kare arashobora kugusohora mu gakiza. Pilato nta mpamvu nta n'ikintu na kimwe yabona cyotuma bamba Yesu, ariko Bibiliya irambwiye nti arafata ingingo yo kurekura igisuma gifata ku nguvu, arakirekura. Ariko kubera amajwi y'abantu benshi witonde ntuzokwisange muri influence y'amajambo y'ibiriko biravugwa n'abantu benshi, kubera ko wumvise abantu bariko bavuga ibintu bigezweho ukaca wumva ko ari ibyo ujana nabyo, amaterima agezweho ukaca wumva ko ari ujana nayo, amajambo y'icantege ukaca wumva ko ari yajana ari ukwiye kujana nayo, kubera ko wumvise bavuga umuntu nabi ukaca wumva ko ari ibyo ukwiye guhagararako. Ntabwo uramenya uwo muntu, nturanatohoza, ntuzi n'ikintu na kimwe, umuntu araje arakubwira
aragiye aturiya buriya ameze uku nuku nuku, n'uwundi avuye hariya araza arakubarira ati burya uyameze uku nuku nuku, n'uwundi avuye hariya nawe araza araguteranya, ateranyije umugabo wawe, ateranyije umugore wawe, ateranyije abana bawe, ateranyije umukozi w'Imana, aramucafuje amufasha uko ashaka, amajwi aragwira, Pilato mu bana menshi atafata ingingo atategerezwa gufata. Some people, hari abantu babaye mu ngingo bafatiwe n'abandi kubera amajambo yatevye muri bo cane gose. Yesu natfase cyane gose. Witonde umuntu uhereza umwanya kuvugana n'amatwi yawe. Yesu natfase cyane gose. Musi umwe nzobigisha imiryango yinjira ku mushaha w'umutima w'umuntu, the powerful spirits of sound. Inkomezi zimwe mu gijwi rirasambura rikica. One of the strongest principality, zimwe mu mpemu mbi zikomeye cyangwa se zimwe mu baganza isi y'umwijima bakunda gukoresha ikintu bitwa ijwi. Pilato afata ingingo yo kwicisha Yesu kubera amajwi y'abantu yagize gute, yabahemesha. Aranafata n'ingingo aravuga ni jewe vrema ndakaravye aya maraso yiwe ntazombazweko, ariko kubera ko mwavuze cyane nta kundi ndamubamba. Yesu natfase cyane gose. Haleluya. Imana dutabare cyane. Nufate ingingo izari zose. Hari umuntu bashobora kuzanira amakuru akumva umuntu runaka yamuzaniye amakuru ngo nuko bimeze, ngo nuko yakubari. Haya bavuga ngo ururimi rw'umwe rugira gute? Yes. Exactly. Imana dufashe cyane gose. Araza arakubarira burya ibintu bimeze kuno kuriya anyera gese yarapfuye. Ukaca ubifata uko nyene. Ati yo niyo mpamvu. Ati Imana yanje ngo n'ibintu byose nako ndategura nawe ndabihebye. I just leave it. Imana dufashe cyane gose. Amajwi. Wundi araza arakubarira ati buriya waramubonye hari umunsi bigeze kumubona izi size ngo hajya yaravuye hana. Ngo yo nico gituma ati ndabihebye. Umuntu akacafata ingingo abantu bakankana, amayereko agahagarara ibikorwa bigapfa. Hari abantu bahebye umurimo w'Imana kubera amajambo bumvise. Baraheba kuririmbira Imana, baraheba kuvuga ubutumwa, baraheba gusengera abandi, baraheba gufashanya. Ngo je nahora ntangira Imana nibaza ko ari byiza, none naratanze none numva bariko baramvuga kubera ntangira Imana. Akaca biheba. Who is going to pay you? Ninda afisigitsibo cawe hano kwisi? Ninda zoguhereza ijuru hano? Why do you care about words of people? Kwereki witaye ku majambo y'abantu. Umuntu uyu munsi ashobora kuba ari kana kuvuga, ejo ukavyuka usanga amatangazo yo kubika, utazi n'icyamuhitanye, atanagwaye, ugasanga umunsi we wageze akava mu mubiri. Yesu natfase cyane gose. Agatuma uhagarika gukorera Imana, agatuma uhagarika gutangira Imana. Uwanse kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Kandi uruvugo ntawe rwagize gute? Yes, ntawe gwishe. Amajambo y'abantu yabo mu miryango ntagatume ufata ingingo utari gufata kubera ko ubujambo n'ubujajwa n'ubusaku bwabaye bwinshi. Ngo sinshobora kugenda muri bari abantu ngo baramvuga, barakuvuga. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Ahubwo na kuvuga ni waba nta kintu na kimwe kikwagira mu mutima, ukaba mu mutima ari amahoro, ukumva bariko baravuga ivyo bavuga, ntuze wigera uhungabana na gatoya mu mutima. Bwira mwiza ati ntugatinya amajambo y'abantu. Imana mfashe cyane gose. Haleluya. Pilato atafata ingingo yo kwicisha Yesu kandi itari ngombwa, itari muri gahunda. Atafata ingingo yo kumwicisha kubera amajambo menshi. Ariko hari ijambo Imana yanyeretse iravuga ngo nzokomantaza umutima wa Farao kugira ngo nze niheshe icubahiro. Hari ibintu byakomantaye imbere yawe, hari ibintu byananiranye imbere yawe. Nagira ndakubwira iyo resistance yose uyu munsi Imana irayikuraho kugira ngo yiheshe icubahiro mu izina rya Yesu. Hari abantu bari hano bari bafite ibintu byari bikomantaye imbere yabo. Imana yo mwijuru inyeganyeza ivyo bintu vyari vyarikomantaje kugira ngo yiheshe icubahiro, kugira ngo izina ryayo rishigwe hejuru, kugira ngo izina ryayo ryamamare. Nimba wizera tera haleluya. Yes, iramukomantaza
kugira ngo imwereke ibimenyetso 10. Hari abantu abarozi bakomantaje umutima, hari abadayimoni bakomantaje umutima, hari abantu bakugwanyije kandi babishyiramo umwete, babishyiramo n'amafaranga, babishyiramo n'ingufu, batakuvuye inyuma. Imana itume bagwa inyuma yawe mu izina rya Yesu. Amaresistance yose yo kukugwanya, Imana irekura ukuboko kuremereye, igutsikamire hejuru yabo, ibashire hasi mu izina rya Yesu, ibakura imbere yawe mu izina rya Yesu. Ntihagire ikintu na kimwe gihindura intumbero yawe mu izina rya Imana. Idufashe cyane gose. Byaguruka ndagusengere, ndagusabire ubuntu bw'Imana. Yesu Kristo nimba yarapfuye ni kugira ngo ushobore kubaho mu buzima bwejejwe kandi butunganye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tubandanye dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bushigwe hejuru. Birivuga ngo biragahera. Yesu nadufashe cyane. He is saved so that you can be saved. Yaracunguwe kugira ngo ucungugwe. Iyo resistance igomba guhagarara mu izina rya Yesu. Uko gukomantara kugomba guhagarara mu izina rya Yesu. Uriya mugabo yaramaze iminsi myinshi akomantaje umutima. Imana ivyonda umutima wiwe uhindura inyama, yorohe, ace bugufi, akuganirize neza mu izina rya Yesu. Uriya mugore yaramaze igihe yarakomantaje umutima. Imana imuhe guca bugufi, umutima wiwe uce bugufi. Uriya mugenzi wawe, uriya nshuti, uriya mufiyansi, Imana imworoshe umutima, ace bugufi mu izina. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Yesu nadutabare cyane. Reka ndagusabira ubuntu bw'Imana, kandi kugira ngo imbaraga n'ubushobozi bw'Imana bibe hejuru yawe. Bwira Imana ikintu cyose cyariko kiraresista, cyariko kirakomantara imbere yanje, reka kiveho. Ubushobozi bwo gukomantara buva imbere yawe mu izina rya Yesu. Iriya dosiye yakomantaye, Imana yoroshe ukuzuka kwa Yesu koroshe iriya dosiye. Ruriya rugendo rwakomantaye, Imana igoroshe. Kiriya kintu cyakomantaye, Imana icoroshe mu izina rya Yesu Kristo. Turoroshe ikintu kiri imbere yewe mu izina rya Yesu. Abarozi bose bazanye resistance, abadayimoni bose bazanye resistance, imhemu zose zashizeho resistance, ibikorwa byose byashizeho resistance, imizimu yose yashizeho resistance, abarozi bose bashizeho resistance. Turahamagaye imbabazi z'Imana. Mana woroshe, orosha urugendo rw'uyu muntu, orosha urugo rw'uyu muntu, orosha fiançailles y'uyu muntu, orosha ubuzima bw'uyu muntu, orosha amashure aguma asubiramwo inshuro nyinshi. Amashure yarakomantaye aguma asubiramwo. Orosha Mana ubuzima bw'amadeni butoroheye umuntu, mworohereza ubuzima. Orosha umuhamagaro w'uyu muntu. Abadayimoni bamushiriyeho resistance ikomeye kugira ngo mukure mu ntumbero. Mana mworohereze, Yesu mworohereze, Yesu mworohereze, Yesu mworohereze, Yesu mworohereze, Yesu mworohereze, Yesu mworohereze. Turorosha ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Turorosha ingo mu izina rya Yesu Kristo. Ingo zirimo intambara, ingo zirimo amatati, ingo zirimo amahoro makeya. Orosha resistance y'abadayimoni, amahorasyon yakomantaye, abakobwa bakomantariye, arabosekete, abahungu bakomantariwe mu izina rya Yesu. Ndatura imhemu yo koroherwa, ndatura imhemu yo koroherwa, ndatura imhemu yo koroherwa, ndatura imhemu yo koroherwa. Rabasetere brosete. Senga Imana, ubwira Imana yoroshe situation yawe, ubwira Imana yoroshe situation yawe. Make it easy, oh God, make it easy, oh God. Uyu muntu ararize igihe kirekire, uyu muntu yarakomerekejwe igihe kirekire, uyu muntu yaravuzwe amajambo menshi igihe kirekire. Baramwise maraya, baramwise umusambanyi, baramwise umusuma, baramwise umubeshi inshuro nyinshi. Ariko nigiye kugira ngo umworohereze ubuzima, ivyo bitangure koroha, ubuzima bwe butangure koroha. Uyu muntu Mana yariswe umusuma inshuro nyinshi kubera gufata amadeni, ariko ibintu bikamukomerana, akabura uko ashobora kuyariha. Orosha ubuzima.